Bakunzi bacu ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Uyu munsi twagarutse kubaganiriza, abafise umutumire tugomba yuko tuganira, turamwakiriye tuganirize, abanze yibwire abatumire hanyuma tubone kuganira. Kaze mutumire wacu. Ego cyane murakoze kunyakira. Jewe nitwa Pascal Mabuye, hanyuma nkaba ndabashimiye kuba munyakiriye, murakoze. Ego, none Pascal, wewe wavukiye mu ntara iyahe? Jewe by'ukuri navukiye mu ntara ya Ngozi, ariko kubera abavyeyi baciye bimuka bakavayo ndi mutoyi, navuga ko nta nahabonye. Nakuriye muri komine ya Itaba kubera ariho papa yavuka. Rero no kuri karangamuntu nandikisha yuko navukiye Itaba, Igitega. None ko wavukiye Igitega, nibaze ko ariho waciye ukurira. Nk'umuntu akubajije ibintu vy'Igitega vyinshi wowe ubizi? Yego, niho nakuriye kuva ndi muto, ngira ngo gushika maze no gushika mu mashuri makuru niho naba. Niho narindi, urumva hariho vyinshi hariho vyinshi nzi nahabonye. Yego. Nk'ibiterwa barima, nk'ibiterwa bimwe bita ngo ni mbumbarugo vyo muri Gitega, ubu bituyagirako gatoyi ukabitubwira. Ego, ibiterwa mbumbarugo nakunda kuhabona jewe aho naba. Bararima cane ibiharage, hanyuma bararima cane ibijumbu, bakarima cane amateke, hariho n'ibitoki, hariho n'ibindi, ariko ivyo nivyo novuga ko amasaka, ibigori, ivyo vyose vyarahakunda, vyarahamera. Abantu, imiryango yose yari ifise imirima y'ivyo ndababwiye. Kuvuga ko haba ibiterwa nka vyose. Ngira n'ubu biracahaba. Uriko uratubwira muri kahise, ngira ngo utubwira ico gihe wari uhaba, ariko n'ubu nizera ko bakibirima. Hari ico ubiziko? Sindabizi neza, mugabo uko nagiye ndumva bavuga nuko bavuga ngo amasi yaratitutse, urumva naho ngira ntihasigaye. Vyoba bikihaterwa, ariko ngira ngo ntibikiboneka nka kera. Kuko kera narabona yuko kubera abantu baba batunze n'inka, baratabira imirima n'amase y'inka, hanyuma ibiterwa bikamera neza. Rero nibaza kubera n'ibitungwa bitakiri vyinshi cane, ibiterwa urumva ko navyo bidaheza ngo bimererwe neza. Yego, nibaza ko birahari, ariko ngira sico kimwe no muri ico gihe twari tukiri bato. None nk'igiterwa c'amateke, wewe warakunda kugifungura canke muri ivyo bifungurwa vyose ico wakunda niki? Ukiri muto we wakunda iki? Basha, je amateke narayakunda, kandi n'abana benshi je nabona bayakunda cane. Ikimenyamenya, urabona batetse bakunda gufata ibiharage bakabiteka bakabigereka ku mateke. Donc amateke bayagereka ku biharage, ariko umwana babimuhaye ibiharage yashira hariya akarya amateke gusa, ugasanga ibiharage twasize hariya. Ni ukuvuga rero ngo twarayakunda atetse, no kuyotsa twarayotsa. Numva ko twayakunda. Nta mwana atakunda amateke, ntabona ngabo mbere atanayakunda. Nashaka rero ko abana bakunda amateke, kandi nawe ukaba warayakunda. Tuganirire ku giterwa c'amateke, ngira ngo warakibonye bihagije. Wotubwira ibice bigize igiterwa c'amateke, c'iteke? Ego, iteke ni igiterwa camira mu kuzimu. Amateke arya barya ni igiterwa camira mu kuzimu. Uko ibice vyaco rero hariko imizi. Iyo mizi ibifashe kuco bita igoma.
kirya gice ico gice c'iteke kiba kiri mu kuzimu ni igoma, hakaba hariko imizi. Hanyuma iyo ryeze kuri iryo goma haza ko amateke. Aho byose biri mu kuzimu. Ayazakoye bayita gute? Aza kwigoma bayita imyaho. Imyaho niyo mateke abantu barya. Bamaze kubona amateke irya twe twayita imyaho. Hanyuma igoma nico ayo mateke abafashe ko aba yamiye ko. Hanyuma haba hariko n'imizi, haba hamye ko ayo maho nyene nakubwiye hariko n'imizi kwigoma. None goma ryo ntibarirya? Ego hariho amagoma barya, mugabo twebwe iwacu ntibakunda kuyarya. Bayabika ku imbuto. Ariko imyaho niyo yaribwa. Kubera kubera yahaba cyane. Ngira nico gituma batakunda kurya amagoma. Hariho akaririmbo twahora turirimba tukiri abana ngo abanyagitega bakunda amateke. Urumva ntitwabeshe. Nibaza ko atari bo bonyene bakunda amateke, ahubwo ngira ngo nuko amateke yahaba cyane. Bakaba bayarya cyane uko yahaba cyane. Ngira n'abandi je nibaza ko boyakunda kuko abayariye ngira barazi ko ryoshe. Tubandaniriza utubwira ibice wari ugeze ku maho. Ubu rero navuze ko mu kuzimu haba hariho igoma. Iryo goma rikaba ririko imizi n'ayo maho barya. Hejuru rero haba hariko ico nokwita igitika. Hanyuma n'amababi. Igitika novuga yuko ari kirya gice kiri hagati y'ibabi kiba gifashe kwigoma mugabo kiba kiri hagati y'igoma n'ibabi. Igice kiri hejuru uvuga ko ari hagati. Icyo bacita igoma. Hanyuma rero niba bacita igitika, ahubwo bacita igitika nyene nje nakubwiye nti igitika kiri hagati y'igoma n'ibabi. Ni nk'ishobora kwita igiti canke ishami. Ko ari nk'ishami. None igitika coco kiraribwa? Ego igitika kiraribwa nk'imboga. Je narakiriye kiraryoshe kandi bashobora kugiteka ku biharage. Hanyuma rero ico gitika sico gusa barya, bakiryana n'ibabi. Urakata nyine nk'imboga. Ngira bamaze kubona nk'intozeye nk'inyabutongo canke iki. Turya duti tuba turi kwibabi baraturya duteka. None igitika mu kukirya bene iryo babi babirya ari bitoto uko nyene canke baravyanikira babirya gute? Oya jewe ivyo nariye baya ntibashobora babirya ari bitoto vyanikira. Baravyaha kurya kw'imboga. Kurya kw'imboga bakabikatagura ugakata nyene nk'imboga nyene wasoromye. Hanyuma ukagira ugateka. None ntuzenye amateke ari ubwoko bumwe gusa canke bimeze gute? Oya amateke ntari ubwoko bumwe. Hariho amateke bita amateke y'ikizungu. No muri ayo mateke hari ayo bita amateke y'ikizungu n'ayandi bita ngo n'amateke y'ikirundi. Rero sinzi igituma baravyise ngo n'amateke y'ikizungu canke amateke y'ikirundi. Ariko ico nabona bitandukaniyeho, amateke y'ikirundi yari amateke duteke duto duto. Hanyuma mu kuyateka bayatekana ibishishwa, ntibayahwata, ntibakora ko ibishishwa, bateka hari ko ibishishwa. Hanyuma yasha nyene ugatonora uriko urayarya. Ayo niyo mateke twe bita ngo amateke y'ikirundi. Hari n'abandi numva bayita ngo n'amafyiru. Yego. Hanyuma amateke y'ikizungu nayo nayo mateke nyene asanzwe barayakura mu murima. Hanyuma bayasoromye bakaza bakayaharura bagakura ko ibishishwa. Ivyo bishishwa rero bamaze kubikurako bakayakata bakaronga bagateka bakarya. None nkayo bita amafyiru wowe uzi igituma bari bayise gutyo? Jewe nibaza igituma bayise ngo n'amafyiru. Waritetse mu kuritonora
warashobora no gufyonda gusa iryateke rikavamwo ugasigara igasharizo gaco yani cyo gituma bayituko washobora gutonora cyangwa wafyonda rikavamwo igishishwa nyene none wewe ayikirundi nayo bitaho nayikizungu wakunda yahe ayo mateke rero y'ikirundi ntiyakunda kuboneka cyane iwacu ntibakunda kuyarima cyane si henshi bayarima wasanga ntibanayarima banashaka wasanga ari nk'ahantu yimejeje canke ntibayaha agaciro cyane kuyarima ni ukuvuga ngo nariye ay'ikizungu niyo yaboneka cyane asha numva ari sawa kabisa none nk'ubu uye wo kubaza ibintu bayajyana ayo mateke y'ikizungu bayajyana n'iki yego bayakoza iki bayakoze ushatse kuvuga icyo bayakoza barashobora kuyagereka ku biharage kenshi imbere bayakoze ibiharage bayajyana n'ibiharage hanyuma ikindi kintu iwacu nabonye bayakoza muga kitabaye ngira ahantu henshi ari ikintu bita ngo intengwa nibaza utari umurimiro cyangwa umuyogoma ngira ngo sinzi ko benshi bazizi byararyohana cyane intengwa twari utuntu tumeze nk'inkore cyangwa udushaza sinzi twama ku duti byararyohana yego nicyo barakoza eka imbere n'ubushaza warashobora no gushirako no kubushaza n'intengwa nico bita inkore abazi inkore barazizi navyo barashobora gushira ku mateke reka ngira ngo abazoraba kino kiganiro bazotubarira yuko intengwa bazizi hama abazizi bazoze dusigurire ukuntu zimeze none amateke y'ikizungu ayo wariye bayateka n'ibiharage gusa urumva nibaza ko bayageretse ku biharage baba bayahwase ntibashobora kuyateka adahwase ego nayo mateke y'ikizungu wumva washobora kuyateka adahwase ukayatonora yahiye navyo barabikora yego kurya kw'ibijumbu bashobora kubiteka bidahwase canke bihwase yego ariko bayagereka ku biharage babanza kuyakwata bakayakura ku bishishwa hanyuma bakayagereka ku biharage ariko rero ibiharage kugira ngo bishireko ibiharage byaba bisa n'ivyahiye baza kubishirako vyahiye none ko watubariye ibihimba vy'iteke ukatubarira ko watubwiye ko ibitika biribwa amagoma n'imyaho ko byose biribwa icari kiryoshe gusumba ikindi ni giki nyene nkuko uvyumva kw'izina ko ari amateke amateke ni irya myaho iyo bavuze iteke umva tushaka twumva imyaho irya myaho niyo yari iryoshe hanyuma ku bakunda imboga igitika naco cari kiryoshe ariko si abantu benshi barya igitika igoma naryo ryari rimeze gute ntiryoshe nk'umwaho igoma naryo harimo yaryoshe niko navyumva ariko hariho nayo wasanga akera gukera ngira ngo abatararya amateke akera usanga batamenya n'ico arico amateke akera ni ukuvuga ngo amateke urayateka ariko waja kuyarya kandi yahiye akakubaba burya harya iteke ribisi ntiwoshobora kurihekenya nka burya wohekenya imyumbati ica ari kubaba uko kubaba rero kwayo guhezwa n'ugusha ariko hariho n'amateke naho woyateka ako kantu ko kubaba akera ariko ntibinganya nuko utaba waritetse none nk'ivyo vy'ugukera womenya vyava kuki ubundi iteke risanzwe rikera iteke iryo ari ryo ryose nk'ubu ufashe ukarihekenya rirakera ariko rimaze gusha itandukaniriza kuba amateke amaze gusha hariho amateke asha akaguma akera
n'ayandi asha ntagire gute ntakire. Rero ico numva kenshi baravuga ko ngo bishobora kuba biva ngo kw'isi yateweko canke ubwoko bwayo, ngabo ubwoko bwayo sinarinze kubutandukanya. Bavuga ngo bitewe ngo n'isi bayateye ko ngo barashobora gukira. Mbega womenya amateke none bayatera gute? Amateke bararima nyene kurya uburima ushaka gutera nk'ibiharage canke ibigori, hanyuma bagaca bimba akanogo. Ako kanogo rero baca bagashiramwo amase y'inka, bazi amase barayazi, hanyuma bakayavanga n'ivu, hanyuma bagaca bashiramwo rya goma twavuze rishobora no kuribwa, bakarishira muri rya vu ririmwo n'amase, hanyuma imvura nyene ikagwa rikazogwa. None bayatera mu kwa kangahe canke nko mu mwaka bayatera mu gihe iki? Amateke bayatera imvura itasuye, icyo bita mu gatasi. Harya mu mpera z'ukwezi kw'icenda, mu kwezi kw'icumi, mu ntango z'ukwezi kw'icumi niho bayatera. Imvura nyene yatanguye kugwa, yarya bavuga ngo imvura ngo yashitse hasi, niho bayatera. Yego. None yoba yamara igihe kingana gute kugira ngo yere? Jewe ngereranije yoba yaramara nk'amezi 6, kuko bayateye nko muri uko kwezi kw'icumi, yaja kwera ukwezi kwa 4 guheze, ukwezi kwa 5 bageze. Kadufate ko ari nk'amezi 6 canke amezi nk'indwi, atarenze indwi ariko. Urakoze cane kutuganiriza ku gitegwa c'iteke, ndagushimiye cane. Hanyuma woba uzi nk'intara barimamwo amateke mbega canke bayarimamwo, canke region nk'ahantu yakunda, nimba yakunda ahantu hakanye canke hashushe, hari ico woba ubiziko? Kubera jewe nakuriye ahantu nibaza ko hari hagati na hagati hadashushe cane canke hatanakanye cane, nibaza yuko amateke kubyo nabonye aba ahantu hatashushe cane. Intara nzi ariyo navukiyemo, za ntara tumwe tuvuga ngo intara kama ya Kirimiro. Mu Kirimiro yari ahari abantu bavukiye mu Kirimiro canke babaye mu Kirimiro canke bagendeye mu Kirimiro, aho barayabonye. Iyindi ntara nzi nashoboye gushikamwo kandi bayarima cane ni intara ya Buyogoma. Hanyuma jewe nibaza ko n'intara ya Kumoso nuko ntayigiyemo, ngira ngo nayo nyene bashobora kuba bayarima kandi yoba yarahaba. Nka Buragane sinzi, izindi ntara sindabizi cane nka za Buyenzi n'ahandi. Muri commentaire ngira ngo ababizi bazotubwira, ariko aho nzi cane nabonye ni Buyogoma na Kirimiro. Urakoze cane. None nk'umuntu yariye amateke, akenshi yaramugwa neza mu nda, yahoka n'ingoga, hari ico woba uvyibukako? Amateke ntiyahoka vuba. Yego. Bimwe mu gifaransa bavuga ngo digestion iri rapide, sinzi ukuntu bagira. Ntiyihuta. Bavuga ngo aragugara. Iwacu mu majambo bavuga ngo aragugara, urumva uyariye ntiyagira. Ntiyihuta kugira. Sinakurya kurya nk'igitoki canke ikindi. Hariho naho numva bayita ngo amatuna mbavu, ubwo siho cavuye? Jewe nanje nibaza ko ariho cavuye, kuko wayariye ukayahaga waza gusonza haciye umwanya utari muto.
nuko Imana iguhezagire cane, urakoze rwose kutuganiriza, nizera yuko n'ikindi gihe tuzogutumira uzotwitaba ukatuganirira ku bintu bijanye n'ibiterwa vyarimwa Igitega canke ahandi wowe uzi, canke ku kindi kintu. Ego nuko Imana iguha umugisha. Ndashimiye abantu bakurikira Ntengimwe aho muri hose, ntimwibagire kugira sabone, jeme, hama muhe n'abandi ibi biganiro kugira ngo bamenye ibyo tuja turabaganirizako, hanyuma munadusabe n'ibyo mwifuza yuko tubabwira. Murakoze cane.